Wiyumva gute muri uno mwanya kuba wagiriwe amahirwe mu bashoboye gusiga iri tangura akazi kayo wiyumvise gute kwanza aho wari kwanza wakoze imbere yuko uva muhira niwe muntu kwanza gutera ubwoba mu bo musigara basaba babandanye bavota ubundi nimero 6 urungika 6 muri message isanzwe ugacurungika kuri kwijana na 90 bavyumva nuko abakunzi ba SenTV Worldwide ni wa wundi nyene yamabazanira bya bindi uno musi naho tubaza ati watuzaniye nde ni Double J Bad Boy Kira umwe mu bashoboye kugirirwa amahirwe yo gushobora kurengana kujya mu higanwa rishira ijyanyuma yo kugira bashobore kumariza ihiganwa rya Tagatana Primus ni Tagatana Primus uno musi mwashoboye kujya mu mahiganwa bagacagura bakagira abo bazigaranye nabo bashoboye gukuramo Double J kwanza tugupongeze. Asante sana. Ni Double J yashoboye kuza mu mahiganwa y'abaririmbyi 10 mu baririmbyi 10 bashoboye kugirirwa amahirwe babaye ndwi abashoboye gutaha baba abantu batarenga batatu. Double J we kwanza wiyumva gute muri uno mwanya kuba wagiriwe amahirwe mu bashoboye gusigara? Ya je niyumva neza cyane niyumva bien ndashimiye Imana ubwa mbere shimiye n'abantu bose batoye ku mbuga ku ma message ya twabikoze bibandanyije ukunye ndibaza ko tuzoshika kure mpaka muri finale ibintu bikagenda neza so cyo basaba babandanye bavota ubundi nimero 6 urungika 6 muri message isanzwe ugacurungika kuri kwijana na 90 bavyumva nuko ya Double J bakiriko barahamagara kuko ndaza umutima utegerezwa gusimba bariko baracagura abashobora gusigara n'abashobora kurenga gutaha abashobora gutasha we ukicyumvise gusa jire igira itangura akazi kayo wiyumvise gute kwanza aho wari ntivyari vyoroshe ni bihe bitoroshe umutima nturi hamwe ntuba uri hamwe muri kuriyumvira ati eske biza kugenda gute mugabo ikizere cyo kiba gihari ariko nubwoba ntibubura kubera ko bana twahuriyemo turabaririmbye benshi bavyifatamo neza nabo rero sasa ushoboye kugira ayo mahigo karengana ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu cyo gushima bituma umuntu agira ingoga zo gushiramo izindi nguvu ku buryo next time ibintu bizoba bimeze neza kuruta. Nicyo kintu kwanza wakoze imbere yo kuva muhira? Ikintu nakoze nasenze ndasubiramo indirimbo nza gupresenta n'abandi baranyizeza barantera intege barambwira ati genda ibintu biracamwo rero sasa kubona umunsi byagenze neza n'ubuntu bw'Imana ndabishima cyane ibintu byagenze neza n'ubukurikira turizeye ko Imana izobikora. Witeguye gute mu higanwa rya rishiri igice cya nyuma bagyo twita demi finale witeguye gute ho? Ngiye kwitegura ko ndabimenye ubu nyene ko ngiye mu rero ngiye kwitegura wowe uzombaza next time ati witeguye gute. Niwe muntu kwanza gutera ubwoba mu bo musigara? Nta numwe ntera ubwoba kubera ikibanza canje mu muziki ndundi murakitse kandi rero ngaha ntitwaje gutangura umuziki gushasha rero sasa nabo nyene baraza ati ujya ni naka shoboye ibi nibi ati ujya nabo nuku urumva CV zacu twese zirahari kandi ziravuga kandi zirafite ico zifasha muri ano matora rero sasa ya ushimira gute abagutoye kugira ushobore kugirirwa aya mahirwe? Ndabashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima Imana ibampera umugisha. Sawa twari kumwe na Double J Bad Boy Kira aravuze ati kwanza Double J ubandanya bagutora gute kugira ubandanye ugira ya kuntora ni nimero 6 naye nabivuze kiganiro kigitangura wandika 6 muri message isanzwe karungika kwijana na 90 ya andika ijana na 90 wandika igiharuro 6 gusa uzobutoye Double J mu bandanye mu mahirwe yo kwitorera miliyoni 15.